BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Tubaramutse kandi tubaha ikaze bakunze mwese ba BBC gahuza miryango kuri no gatanu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Makuru tugiye kubashikiriza kuri umugoroba. James Swan, umukuru mushasha wa MONUSCO, kuva mu gitondo cyo kuri no gatanu ari mu rugendo mu gisagara cya Goma mu seruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Mu gisagara ca Kigali mu Rwanda kuva uyu munsi imodoka zunguruza abantu muri rusange zifise inzira ziharije amasaha amwamwe. Abagendesha izindi modoka bobo bemerewe kuhaca ryari. Genda mbere ya saa 12 za mu gitondo cyangwa se niba gahunda zawe zitihuta ugende nyuma ya saa 4 ube wagenda na nyuma ya saa 3 z'ijoro. Icyo gisate cyahariwe bisi kitakirimo gukoreshwa na bisi gusa. Muri Kenya, Perezida William Ruto yabaye ururimbo ku mbuga hwaniro inyuma yo kunegura icongereza c'abanyanigeria. Muri amakuru kandi mu mikino Arsenal izacakirana na Newcastle ku munsi w'ejo, intego ari ukugaruka ku mwanya wa mbere. Ntucikwe n'andi makuru menshi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Tubafitiye kandi na baza muganga. Amakuru ahagariwe na Anne-Marie Niwemwiza. Idonido ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikizwa na Latifa Mutesi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko yigeze kuvurwa indwara ya kanseri ya prostate ariko akabigira ibanga. Netanyahu avuga ko mu myaka 2 ishize yakozweho operation kubera kubyimba kwa prostate. Nyuma y'igenzura yakorewe abaganga basanze afite kanseri yari igitangira aho kari akabyimba gato. Nyuma yo kubagwa no kuvurwa hakoreshejwe imirasire igamije kwica cyangwa guhagarika gukura k'uturemangingo twa kanseri ibizwi nka radiotherapy, uyu mugabo w'imyaka 76 yavuze ko abaganga bamaze kumuha ikizere cy'uko yakize neza. Yongeyeho ko yatinze gutangaza raporo y'ubuzima ya buri mwaka h'amezi 2 kugira ngo adahirane urwitwazo rwo kuyikoresha mu bikorwa bya propaganda. Umuryango wahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu washinje ubutegetsi bwo mu murwa mukuru Lusaka hamwe na polisi yo muri Afrika y'Epfo gufata umurambo we mu buryo butemewe n'amategeko no kuwukoraho isuzuma batabyemerewe. Umuvugizi w'umuryango yavuze ko umurambo wakuwe mu buruhukiro i Johannesburg ujyanwa i Pretoria hashingiye ku cyemezo cy'urukiko cyavugaga ko cyemeraga gusa kuwusubiza muri Zambia aho kuwukoraho isuzuma rya gihanga. Kwa kane urukiko rwahagaritse gahunda yo gusubiza umurambo muri Zambia bituma n'imyiteguro yo kumushyingura mu cyubahiro ya leta ihagarara. Ibi byabaye nyuma y'uko umuryango utari warubahirije igihe ntarengwa cyo kujurira icyemezo cy'uko agomba gushyingurwa i Lusaka. Umuryango we urifuza ko habaho umuhango wo kumushyingura mu buryo bwihariye kandi ugashimangira ko perezida wamusimbuye Hakainde Hichilema atagomba kuwitabira. Iyi ni BBC. Mu gihe ibiciro by'ibitoro bikomeje kuzamuka bitewe n'intambara ya Irani, kompanyi y'Abashinwa ikora imodoka z'amashanyarazi BYD yatangaje ko ubu yihagazeho cyane nk'imwe mu bayoboye isi mu mpinduka zo kuva ku gukoresha ibitoro. Iyi kompanyi ubu niyo nini ku isi mu gukora imodoka z'amashanyarazi nyuma yo kurusha Tesla mu kugurisha imodoka mu mwaka ushize, ndetse n'ubu iri kwagura ibikorwa byayo mu mahanga ku muvuduko wihuse. Ni nkuru ya Sulanjana Tewal mumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Kompanyi y'Ubushinwa ikora imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba BYD ivuga ko yarengewe n'abarondera kugura imodoka zayo mu gihe baguma baba benshi ku isi. Icegera cy'utwara iyo kompanyi Stella Lee yabyise kugorwa n'ubushobozi bwo gukora byinshi mu gihe igitigiri c'abasaba kugura kiruta kure niyo icizo bashoboye gukora. Avuga ko ubuhinga bwa vuba bwo kuzuza umuriro mu modoka bushobora kongera ku mwanya wo kugenda ungana n'ibirometero 400 mu minota 5 gusa, bwavanyeho imwe mu ngorane zari zikomeye cyane mu kwijukira imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba, gutyo bukaba bwaciye bukora ico yise kugurura isoko 100%.
Ibiro bya gisirikare bya Amerika Pentagon bivugwaho ko biri gusuzuma uburyo bwo guhana ibihugu bigize umuryango wa NATO bitashyigikiye intambara ya Amerika irimo na Iran. Umuyobozi umwe muri Amerika yabwiye Reuters ko hari imeri y'imbere mu nzego za leta yagaragazaga kutishimira ko bimwe mu bihugu by'inshuti byananiwe gutanga ibirindiro bya gisirikare cyangwa uburenganzira bwo kunyura mu kirere cyabo. Mu bihano bishobora gufatwa harimo gusaba ko Espanye yahagarikwa muri NATO ndetse no gusuzuma ku mugaragaro uburenganzira bw'Ubwongereza ku birwa bya Falkland. Minisitiri w'intebe wa Espanye Pedro Sanchez yagize ati ntabwo dukorera ku email. Anongeraho ko ubufatanye bw'igihugu cye n'ibindi bihugu buzahora bukurikiza amategeko mpuzamahanga. Bernard. Urakoze Latifa. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda aho umujyi wa Kigali watangaje icyemezo cyo guharira imodoka zunguruza abantu muri rusangi ibice bimwe bimwe by'amabarabara y'iki gisagara. Byatangajwe ko iki cyemezo kigamije guhangana n'ingaruka z'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol kizogenda cyubahirizwa mu masaha abantu biyunguruza ku bwinshi. Abakoresha imodoka zabo bwite bahamagarirwa kugendera mu modoka rusangi canke naho bagakoresha amabarabara agwiriyemwo ayaca mu duce dutuwemo. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Imihanda yahariwe imodoka zitwara abagenzi gusa niyerekeza mu bice bibamo abagenzi benshi kubera ko bituwe cyane cyangwa bikaba bikorerwamo imirimo myinshi. Aha ni nko kuva mu mujyi wa Kigali werekeza mu gace nka Remera, uwerekeza Kicukiro cyangwa se uva mu mujyi werekeza mu gace gahora mu rujya n'uruza ka Nyabugogo. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya asobanura uko gahunda nshya igiye kubahirizwa. No kuvuga mu gitondo kuva saa 12 kugeza saa 4 ndetse na nimugoroba kuva saa 11 kugeza saa 3 z'ijoro. Iki gisate rero cyahariwe bisi kizajya gikoreshwa na bisi n'ibinyabiziga ndakumirwa, hanyuma mu yandi masaha izindi modoka nazo zibe zishobora kuba zanyura aho ngaho nyuma ya saa 4 na nyuma ya saa 3 z'ijoro. Bivuga ngo ni igisate cyahariwe bisi muri ya masaha y'abagenzi benshi. Umujyi wa Kigali uvuga ko guharira igice cy'umuhanda imodoka nini zitwara abagenzi bigamije kuzifasha kwihutana abagenzi, bityo binagabanye umunigano w'imodoka ukunze kuboneka mu masaha yo kuva cyangwa kujya ku kazi. Mu buryo bweruye umujyi wa Kigali uvuga ko yifuza ko abantu benshi bareka imodoka zabo bagakora ingendo zabo mu buryo bwa rusange. Ibi ngo byatuma bisi zirushaho kwihutisha abo zitwaye. Abagikeneye imodoka zabo se bo baraza kubyitwaramo gute? Genda mbere ya saa 12 za mu gitondo cyangwa se niba gahunda zawe zitihuta ugende nyuma ya saa 4 ube wagenda na nyuma ya saa 3 z'ijoro. Icyo gisate cyahariwe bisi kitakirimo gukoreshwa na bisi gusa. Ufite gahunda zihuta ugomba kugenda muri ya masaha. Uramutse uri kuva i Nyamirambo uza mu mujyi ushobora guca muri ya mihanda yo mu Gitega, ntugombe guca muri ya mihanda bisi igomba kunyuramo. Uramutse uva hano mu mujyi ujya Kicukiro centre ushobora kunyura hariya mu Kiyovu ukambuka Igikondo ugakomeza ukaba wagira Kicukiro centre udahuye n'iriya mihanda minini ya bisi. Leta y'u Rwanda irahamagarira abantu kwitwara nk'abari mu bihe bidasanzwe. Mu bindi byemezo bikomeye bimaze gufatwa hari uko ibigo bya leta bigiye kugura imodoka bitegetswe gutekereza no kuzikoresha amashanyarazi. Ibaruwa itanga amabwiriza isaba ko nibura 30% by'imodoka zitumizwa zaba zikoresha amashanyarazi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Mu Rwanda bamwe mu bakinyi bakukurutse bavuga ko inyuma yo kubaka amazina mu gihe babagikina hihishije ukuri kubabaza iyo bamaze gukukuruka canke gucura igihe. Bavuga ko urugamba gukorondera uko bibeshaho ruba rutanguye. Ibi ngo bitegwa hanini nuko atanteguro y'imigwi yabo ifise ko ategekaniriza kazoza. Ive Bucana twinjiza mu buzima bw'abakinyi inyuma gukukuruka. Hanga twituma gukina na Mali, uyu mfashe Seydou Keita ukinaga muri Barcelona. Fabrice Twagizimana yakiriye ikipe y'igihugu Amavubi na Police FC imyaka isaga 10, ariko imvune imushyira mu kiruhuko cy'izabukuru imburagihe. Ibyo yari yarubatse agikina birayoyoka. Mara kuvunika aho nashatse bavuze yuko batakinyumvamo. Mbese bya bintu nabonaga byatumaga nyine bamfata uko ndi byaragabanyutse, ariko mvunikiye citse gufa abona yuko nyine ntagishoboye kuba n'abana n'umwana wabo, niko kunshyira hanze gutyo. Kuba warutunze urugo cyangwa ko ufite ibintu runaka uko mukuru kumva ati ibi bintu wakoreye imyaka 30 kumva ngo mugiye kubigabana. Si benshi mu bakinnyi bibuka guteganyiriza ejo hazaza bakiri mu muvuduko w'isiganwa. Disi Dieudonné ni umwe mu bakinnyi b'amateka akaba n'ikirangirire mu gusiganwa ku maguru u Rwanda rwagize. We ngo yiteguye kare.
muri 2014 ubwo nahagarikaga umukino wo gusiganwa ku maguru nari imeze neza ku buryo nari mfite amafaranga nari naragerageje gusevinga kandi n'inama nari naragiriwe nkiri mutoya ku buryo nari naragerageje kuyubahiriza. Kuzigama no kwiga niyo ntwaro n'abandi bakinnyi nka Aristide Mugabe bakoresheje kugira ngo ifirimbi ya nyuma itababera intangiriro y'ubuzima busharira, ari nayo nama agira abakiri mu mukino. Kwizigamira by'ejo hazaza kuko ibyo babona ntabwo bizahora biza, ikindi bakiga ibintu bitandukanye byazabafasha ejo hazaza, uburyo bashora amafaranga, nko kwiga ikindi kintu umuntu yakora mu gihe yaba atagikina. Ikindi no kwitwara neza nyine kugira ngo kariyeri yawe itazarangira vuba ubigizemo uruhare. Yakiniye amakipe menshi akomeye ya basketball, anaba kapitene w'ikipe y'igihugu, ubu ni n'umwe mu batoza bayo. Mu gihe abafana bishimira intsinzi, abakinnyi bo barwana intambara yo kurinda ejo hazaza habo. Ese amakipe n'amashyirahamwe bari gukora ibihagije kugira ngo aba bakinnyi amaherezo yabo atazaba mabi cyane? Hari ababona ko amashyirahamwe ya siporo ndetse n'amakipe yakagombye gufata iya mbere kuzigamira abakinnyi. Bwana Leonidas Nshimiyimana, impuguke akaba n'umujyanama mu by'amategeko, asanga amashyirahamwe y'imikino akigendera mu mutaka w'uko imikino mu Rwanda itari y'ababigize umwuga, ariko ngo icyo gihe cyararangiye. Turebe nko muri football ubu amakipe yo mu Rwanda ageze rwo kurokirita umukinnyi guhera ku $5,000 by'amadolari kugeza ku $1,000, hanyuma bagahera ku mafaranga wenda 1,000 kugeza ku 10,000 bya salary ya buri kwezi. Reka tujye nko muri basketball, u Rwanda rumaze kwibaka urwego rwo hejuru ku buryo dusigaye twakira na Basketball Africa League. Ntabwo ibikorwa nk'ibyo wavuga ngo urabikora utari umuprofessionel. Ku bwa Leonidas, kwitegura hakiri kare n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko rigenga amashyirahamwe ategamiye kuri leta arimo n'ay'imikino bishobora gutuma ifirimbi ya nyuma itaba intangiriro y'agahinda k'ubuzima bwose bw'abakinnyi mu Rwanda. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Yves Bucyana. Ico kibazo naco ikiganiro Imvura Imvano cejo kizoba kishingiye ko ntuzocikwe ku masaha mumenyereye isaha imwe mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Turashima Imana kuko twashitse amahoro iwacu. Ubuzima bwo mu ikambi bwari bwananiye icizere cyose. Ayo namwe majambo yavuzwe na bamwe banyekongo bari bahungutse bava mu Burundi aho bari bahungiye mu mwaka uheze. Ejo niho umugwi wa mbere w'abarenga 500 batashe icese ubwa mbere bava mu ikambi ya Busuma ihaye indaro abarenga 60,000 nabahunze mu mpera z'umwaka uheze igihe umuhari M23 ugwanya leta ya Kongo winjira mu gisagara ca Uvira imbere ko civanamwo haheze imisi ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira aho baciye mu gutaha babwiye mugenzi wacu Patrick Kwaso uko biyumva. Turashima Imana kuko twashyitse amahoro iwacu. Mu Burundi nari maze y'amezi 4. Ubuzima bw'Ibusuma bwari bugoye rwose. Twaburaga ibyo kurya, aho kuryama, tukabura amazi. Ubuzima bwari bugoye pe. Turahungutse kuko hano ni muhira. Umva tunezerewe, turahimbawe, dutashye ku bushake bwacu. Ubu nageze ku mupaka, icyizere ni cyose ko ntashe. Numva mpimbawe kuko nari narabuze inshuti zanje. Ubuzima nabwo bwari bugoye, inzara, indwara, naho twaronka imiti ntibyari biryoshe nk'uko umuntu ashobora kwironderera ukwiwe. Ku kwezi umuntu yaronka ibiro 2 by'ibiharage n'ibiro 5 by'ifu. Nizo mfungurwa twari tugenewe. Ku mahera naho baduha 38 by'amarundi ku kwezi kose kandi ku muntu. Ndanezerewe kuko ubu ngiye kubandanya imirimo nakora mbere kandi ngiye kubaho neza. Ubuzima bwo mu nkambi bwari bwananiye, abantu barapfuye ku bwinshi, ibyo gufungura byari ingorane, akazu ka sugumwe cari ikibazo, amazi nayo yari ikibazo, ariko turashima Imana ko mpungutse mu mahoro. Ndaryohewe ko ntashe mu mutekano pe. Nahunganye n'umugabo ariko wewe yahisemwe kuba araguma mu nkambi azoza mu nyuma. Abo rero bari bamwe mu bakongomane bahungutse mu barenga 400 abasarenga 500 nk'uko bivuze n'abarenga 400 ishami rya ONU George impunzi rikavuga ko hagiye kuzoja harataha impunzi 2,000 mu misi 2 ku ndwi kwa kabiri no kuwa kane.
umutegetsi mushasha wa MONUSCO kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu ari mu rugendo rw'isagara ca Goma mu sogoko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwa James Swan muri iki gisagara kigenzurwa n'umuhari M23 ruje mu ntumbero yo gushigikira ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'agahengwe impande zishamenye ziherutse kumvikana ko nkuko wenyene ya avyivugiye. Ivyo urugendo katuyaze Jidas Hundimpundu. Uru nigo rugendo rwa mbere James Swan agize mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva genywe mu mabanga yo kurongora MONUSCO hacindwi zitatu. Uyu mugabo yamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu bimugenza harimo kumviriza no kuganira n'impande zose mu ntumbero yo gushigikira ihagarikwa ry'intambara. Uru rugendo cyo kimwe n'urwagizwe n'icegera canje Viviane Van Doper mu kwezi kwa kabiri ruje mu ntumbero nyamukuru yo gushira mu ngiro agahengwe mu ntambara. Nkuko mubizi, Goma ifise ikibanza gikomeye mu twigoro two gucuresha intureka two gukingira abasivile no gushigikira umugambi w'amahoro uri kuraba. Uru rugendo ruje nyuma y'indwi imwe kuva habaye amasezerano y'ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo n'umuhari AFC M23 kukunge n'ibintu vyogenda mu biganiro vyabereye i Montreux mu Busuwise. James Swan yibutsa ko hari byinshi impande zompi zisabwa kugira agahengwe karame. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des muri ivyo bisabwa harimo kuvavanura n'ikoreshwa ry'amadrone mu ntambara, kureka guhungabanya ubuhinga bwo kwerekana iyuja buzwi nka sinyo GPS, korohereza abakozi ba MONUSCO hamwe no kureka ibibuga vy'indege n'ikirere bigakoreshwa mu mutekano. Ibitegekanijwe ko James Swan abonana n'imigwi itandukanye harimo abakozi ba MONUSCO, abagize umuguje wo gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'agahengwe hamwe n'abategetsi ba AFC M23. Uru rugendo yarutanguye mu ntango z'indwi aho yabanje kugendera Beni, akarere leta ya Kongo yimuriyemo ubutegetsi bw'intara inyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Goma. Urakoze Gildas. Muri Kenya hafa abana ijana bamenyekanye ko bavyawe n'abasirikare bari mu kigo c'ingabo z'Ubwongereza kiri muri ico gihugu. Benshi bakuze batazi basababo bahavuye bagenda ntibabe bakigaruka. Itozo ya BBC World Service irakurikirana umugambi mushasha udasanzwe ukoresha amakuru atangwa n'ibipimo ntanga kamere canke ADN yegeranywa n'amashirahamwe yigenga mu ntumbero kumenya abo bagabo no kubashikana muri sentare nkuru iburanisha imanza ry'imiryango mu Bwongereza ku ncuro ya mbere. Inkuru ya Ivan Davidovich dushikizwa na Seyake mwawe nayo. Rero mwabantu mwe mwari mumaze igihe murindiriye n'igishika. Ndabona ko abana nabo barindiriye n'igishika. Ni mu kwezi kwa 12 mu 2024. Umugwi w'abagore bakoraniye mu cumba kiri nyuma yahadandarizwa icayi mu gisagara citwa Nanyuki muri Kenya. Umwe wese afise umwana bivuga ko yavyawe n'abasirikare b'Abongereza. Bavuga ko ubu bananiwe kubafasha. Tuzogerageza uko dushoboye, tuzokoresha uburyo bwose dufise, tuzobajana mu butungane uko dushoboye kose. Bari ngaha kugira babonane n'umugwi w'abashingwa manza n'umuhinga mu vy'inkomoko, bariko bararondera abashaka gukorana no mugambi ku bushake ushobora guhindura ubuzima bwabo. Sinobemerera ko tuzobatora, nshobora kubemerera gusa ko tuzobikorana inguvu nyinshi cyane. Umushingwa manza James Neto nabo bakorana bari ngaha ukwegeranya ibipimo vya ADN hanyuma babikoreshe mu kurondera ibisekuru mu gutohoza abavyeyi b'abasirikare batazi iyo bari. Urabona akagati gato gafite agapamba ku mpera ngiye kugagushyira mu kanwa. Okay? Aha niho nasanze Kathy w'imyaka 18. Sinkunze kubona ibitotsi, mbangaramye ndeba igisenge nibaza nti iyaba yarakira ahangaha ubu nibwo buzima nabaye ndimo, ibi byari kuba byarabaye, mba ndi umuntu unezerewe. Yemeza ko se wiwe yari umusirikare w'Umwongereza, biciye muri uyu mugambi yizeye kumutora. Nyina wiwe Maggie yari yubakanye na se, ariko Kathy ageze ku mezi indwi yaciye anyika. Bamaze imyaka n'iyindi bariko baramurondera. Kathy amurungikira ubutumwa kuri Facebook, ntiyigeze aronka inyishu. Abakora muri uwo mugambi basubiye mu Bwongereza, izo ADN zace zishirwa mu bubiko bw'izindi. Bamaze gutora izisa, abashingwa manza baciye baraba ingene bagenda bashamika gushika hamwe hamwe batore base.
mu nyuma James yafashe mu minwe ikibazo ca Kathy cyo kimwe n'ibindi abijana muri sentare y'umuryango mu Bwongereza. Nta bintu nk'ibi byari byigeze bikorwa aho imanza zo kuri uru rwego zumviririzwa icarimwe. Ico zose zihuriye ko nuko ziraba abasirikare b'Abongereza. Vyabaye ibihe vyiza muri sentare, sivyo? Ndanezerewe mu kibanza c'aba bana. Sentare yaremeje se uwa Kathy, bisigura ko agiye kongerwa ku rupapuro rwiwe rw'amavuka aniyandikishe nk'umwongereza. Ku bagore bafise abana bari munsi y'imyaka 18 bashobora ubu gusaba ibirezo by'abana babo. Inyuma y'imyaka 19 se wa Kathy Phil yaciye amurondera byihuta. Yambwiye ko byatanguye igihe telefone yiwe yibwa acabura amanimero yiwe yose. Avuga ko atigeze abona ubutumwa na bumwe bwa Kathy na Maggie. Rero ngo amaze kuva mu gisirikare ubuzima bwiwe bwarahungabanye. Sinari meze neza kubera ko nari mvuye mu bihe bibi bikomeye by'ubuzima bwanje. Ni nkuko n'abamwibarabara byarangendeye cyane. Byabaye ngombwa ko nja mu kigo kivura indwara zo mu mutwe. Bace banshira ku miti kuko sinatora itiro. Rimwe nasa no kugwana n'ubuzima. Fi yambwiye ko kuvugana n'umushingwamanza James Neto byamubereye ibitangaza. Sinzopfa nisubije umwanya watakaye naramubuze, ariko ico nshoboye gukora ni ugukora iziza byose nshoboye. Imanza 200 nizo zimaze gushikanwa muri sentare, izindi nyinshi zikaba zimirije. Urakoze Syriac, ubu naho dusubire duhikaze Yves Bucana mu makuru nkino. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mukino wa volleyball, imikino y'igikombe cya Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Ku munsi wa mbere w'imikino amakipe yo mu Rwanda APR Volleyball Club yatsinze Black Rhinos yo muri Zimbabwe 7-3 ku busa. Ku munsi w'ejo Police yatsinze Prison yo muri Tanzania 7-3 ku busa, naho Reg itsindwa na PAD yo muri Cameroon 7-3 ku busa. Naho ikipe ya Kepler University Volleyball Club itsinda AS Ingis yo muri Cote d'Ivoire 7-3 ku busa. Rukinzo y'i Burundi yatsinzwe na Kaliba yo muri Ghana 3-2. Imikino iteganyijwe uyu munsi, Rukinzo iri gukina na Reg, Police irahura na FUS yo muri Maroc, Kepler ikine na Sport S yo muri Uganda, naho APR Volleyball Club ikine na Little team yo mu gihugu cya Cameroon. Mu Bwongereza mu mpera z'icyumweru hateganyijwe imikino ya kimwe cya kabiri igikombe cya FA. Amaso yose ari kuri stade ya Wembley, hateganyijwe iyo mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza Manchester City ihangana na Southampton, naho Leeds United igacakirana na Chelsea. Benjamin niyo kwizerwa. Umutoza wa Manchester City Pep Guardiola avuga ko ashobora guhinduranya abakinnyi, ariko akavuga ko kubagenera iminota ingana bitewe n'uburemere bw'umukino ari ryo hurizo rikomeye. Pep yagize ati: umukino duheruka gukina na Arsenal wadusabye imbaraga nyinshi n'imyitwarire idasanzwe, kandi ni ibintu bisanzwe. Yavuze ko abakinnyi bari bananiwe cyane, ndetse ko bakoze urugendo rurerure rwa gari ya moshi bava ku mwiherero wabo bajya kuri hoteli ndetse no ku kibuga cya Wembley. Uyu mutoza kandi yatanze n'amakuru mashya ku buzima bwa Rodri. Yagize ati: ameze neza ariko ntabwo dushaka kumushyira mu kaga. Sinzi niba azaba ameze neza ku mukino wa Everton, ariko ntidushaka rwose kumukinisha kuko aramutse avunitse twamubura mu mikino 5 isigaye. Rodri ni umukinnyi w'ingenzi cyane. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza w'igikombe cya FA uteganijwe ku cyumweru, aho Chelsea izahura na Leeds United. Umutoza w'agateganyo wa Chelsea Colin McFan yemeje ko Estavao atazagaragara mu mikino isigaye ya shampiyona, ndetse n'amahirwe yo gukina igikombe cy'isi akaba ari make. Bitandukanye nawe, Cole Palmer na Joao Pedro batangiye imyitozo, hakaba hari icyizere ko bashobora kugaragara mu mikino ya nyuma. Urakoze cyane Benjamin. Mu mpera z'icyumweru kandi mu Bwongereza hateganyijwe imikino ya shampiyona ya English Premier League. Hasigaye imikino 5 gusa ngo shampiyona y'Ubwongereza irangire. Manchester City na Arsenal zitandukanyijwe gusa n'umubare w'ibitego. Arsenal irasubira ku mwanya wa mbere n'itsinda Newcastle United ku mukino ku munsi w'ejo. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho duhikaze Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga.
ubisobanuyeho neza. Insuline ni umwe mu misemburo y'ingenzi mu mubiri wa muntu, ariko iyo wahungabanye ngo niho kenshi uhurira n'indwara ya diabete. Turabisobanurirwa birambuye na muganga Jean Baptiste Bangamwabo uvura indwara z'umubiri by'umwihariko izifata imisemburo ndetse na diabete mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Insuline ni umwe mu misemburo myinshi wa mu mubiri w'umuntu, ukaba uzwiho gufasha umubiri mu gukoresha isukari zigenda zituruka mu bintu bitandukanye, yaba ibyo turya, ibyo tunywa, bityo uwo musemburo ugafasha umubiri gushyira kuri gahunda igipimo cy'isukari cyagenwe kuba mu mubiri w'umuntu. Ntiwavuga umusemburo wa insuline utabuze imwe mu nyama ziba mu mubiri w'umuntu by'umwihariko mu gice cyo mu nda yitwa impindura, mu zindi ndimi z'amahanga bita pancreas, niyo ifite mu nshingano gukora uwo musemburo witwa insuline. Iyo ubuze mu mubiri w'umuntu biganisha ku bintu bitandukanye, harimo by'umwihariko kuba wagira ibyago byo kurwara diabete. Mu by'ukuri bihurira hehe insuline na diabete? Umusemburo wa insuline ufasha umubiri gukoresha isukari neza. Isukari buriya mu miterere yayo ku mubiri w'umuntu niyo soko y'imbaraga ku mubiri w'umuntu kugira ngo ushobore gukora neza isukari. Iyo sukari rero ushobora kuyigira ariko umubiri ntuyikoreshe kubera wa musemburo wa insuline udahari, cyangwa se uhari ariko ukaba udahagije ugereranyije n'umusemburo wa insuline umubiri wari ukeneye gukoresha. Uriya musemburo wa insuline rero ukoreshwa nko gufasha isukari kwinjira mu tunyangingo aho ya sukari yagomba gukoreshwa cyangwa se kubibitswe. Buriya iyo tumaze gufata isukari mu bintu bigiye bitandukanye biduha ari byo kurya, ibyo kunywa, hari iyo umubiri ujya gukoresha, ariko hari n'iyo umubiri udakeneye uwo mwanya ijya kubikwa ahantu mu nyama yindi yitwa umwijima. Ariko nyine ku mpamvu zigiye zitandukanye umuntu ashobora kubura uwo musemburo, nibyo biba byatera diabete cyangwa ya ndwara y'isukari tuzi ku izina ryo kuvuga ngo diabete yo mu bwoko bwa mbere. Buri uriya muntu mu buzima bwe kugira ngo azabone umusemburo wa insuline wo kujya gufasha umubiri gukoresha isukari, nuko abazagomba kuzabona wa musemburo wa insuline uturutse hanze y'umubiri, bityo ukazaza ari nk'umuti kuko umubiri we ntufite ubwo bushobozi bwo gukora insuline. Hari undi impinduro cyangwa pancreas ikaba ishobora gukora umusemburo wa insuline, ariko ku mpamvu zigiye zitandukanye ugasanga ya insuline ku miterere y'umubiri we aho yagombye kujya gufasha umubiri kugira ngo ya sukari yinjire aho igomba kubibitswa igihe idakoreshwa cyangwa ya indi ihita ikoreshwa, ugasanga hari ahantu hirya hatakira neza iyi insuline ntishobore kuhakoreshwa kugira ngo ikore akazi kayo, bityo hagasabwa izindi mbaraga cyangwa ubundi bufasha bwo kugira ngo wongere kugabanya ya resistance cyangwa kwa kunanirwa gukoreshwa kwa insuline, wakoresha imiti, wakoresha ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko na siporo kugira ngo ya resistance igabanyuke. Hama Dr. iyo noneho insuline yahungabanye iri nke cyangwa se ari nyinshi mu mubiri wananiwe kuyikoresha, hari ibimenyetso byihariye ku buryo umuntu yakanguka ubwonko akavuga ati reka nihutire kwa muganga? Amambere indwara zigaragaza ibimenyetso bishobora kuba bisa, niyo mpamvu hakorwa ibyo bizami. Icyo gihe rero ni uwuhe murwayi uzajya uvuga uti mu byo nihutira kure harimo na diabete? Ni wa murwayi akenshi uzajya agira kunyoterwa cyane, kugira inyota ikabije, nicyo nshaka kuvuga. Kandi uko agira inyota ikabije niko ananywa cyane, uko anywa cyane niko ashaka kujya kwihagarika cyangwa gusoba cyane. Rimwe na rimwe ntibigarukire naho ngaho, ugasanga ari wa wundi urakenera kuba yarya cyane ukagira inzara ikabije. Nubwo hari bake bandi ushobora kuzasanga kugira inzara ikabije ahubwo akaba yagabanyuka, ariko abenshi inzara ikabije. Kandi uko arya cyane nanone bitewe n'ubwoko bwa diabete hakaba uzasanga birangira n'ibiro abitakaza, nubwo nanone hari abo tuzasanga bo bafite ibiro byinshi. Noneho hakwiyongeraho ko mu biganiro mwagiranye usanga no mu muryango we hari abantu bagize bagira diabete, cyane cyane diabete yandi nise yo mu bwoko bwa kabiri. Noneho ku bijyanye n'uko insuline yaba yabaye nyinshi, wabwirwa n'iki? Ni cya gihe umurwayi uzabona aracika intege, arahondobera, kandi bigenda byiyongera ku buryo byanagiza naho atubwenge ndetse akaba yajya no muri koma. Ariyo mpamvu wa muntu wamenyekanye ko ashobora kugira icyo kibazo akaba yajya ku miti, ni kugabanya isukari, birumvikana ni insuline turimo kuvuga, cyangwa ibyongera insuline gukora neza, bityo ni isukari ikaba irimo kugabanyuka cyane. Muganga Jean Bosco Bangamwabo wadusobanuriraga ku musemburo wa insuline ndetse naho uhurira n'uburwayi bwa diabete. Iki kikaba cyari igice cya mbere, naho gutaha muramuke neza. urakoze Yvette kuri kino kiganiro. Ni na hano rero turangirije amakuru yacu yo kuri uno munsi wa gatanu, yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Twese ko mushobora gusoma n'andi makuru atandukanye ku rubuga ngurukanabumenyi rwa BBC gahuza miryango ari rwo bbc.com agakoni gahuza.
muhinga bw'ivyuma yari Sharon Jiruto kwizo nyabo bose hamwe nabo bose rero bafashe kugira ngo amakuru abashikire Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza canke umunsi mwiza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.